Chuti bagenzi turabaramukije bamwe mwaramutse abandi mwiriwe bivanye naho muherereye tugiye tubashikirize amakuru avuga kuri uno wa kane igenekerezo rya 11 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2024. Inyuma y'ikiringo c'umwaka hafi n'igice Uburundi busubiye kugurura imipaka buhana n'igihugu c'u Rwanda yari yugawe n'umuhisi Petero Nkurunziza guhera mu mwaka wa 2015 twatse kuyifunga kuri uyu wa kane igenekerezo rya 11/0 umwaka wa 2024. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange Martin Neretse yavuze ko imipaka yapfunzwe kubera basanze bafise umubanyi mubi Paul Kagame umukuru w'igihugu c'u Rwanda. Martin Neretse mu majambo yakoresheje amenyesha abari bitavye inama yagiraniye n'abarongoye abandi mu ntara ya Kayanza, intara ihana urubibe n'igihugu c'u Rwanda kandi isanzwe irongowe n'umusoda, yavuze ko imipaka y'u Burundi n'u Rwanda yugawe guhera ubu kubera twasanze dufise umubanyi mubi Paul Kagame umubanyi mubi perezida w'u Rwanda, twarahagaritse imigenderanire nawe shika abanze yihanure tumwumvirize. Nta sazi bizirahe kubera twasanze dufise umubanyi mubi Paul Kagame umubanyi mubi perezida w'u Rwanda, twarahagaritse imigenderanire nawe shika abanze yihanure kuko afise novuga imigambi idatomoye, niwe abika inkozi z'ibibi zononera abarundi. Inka zose iciwe uno musi twatuga imipaka kandi uza kugenda ntarenga ingo yafashe rero yagiye mu byumve ntagiye kuvuga ngo nshingo nemba Gasenyi cyangwa Kanyaru ngo ngiye mu Rwanda jamwe ari babo nabo dukeneye n'abari bari ngaho gataka twabirukanye nabo bise baramatene n'abasabye raporo y'abanyamahanga ba mu Burundi barazijya ari bayimpaye twabikoreye ko byose kandi bigenda neza cyane. Hariho ukungene igihugu cyeza gutwara muri ngaha mwese murabakuru umutekano nimuzovuge ngo ni wa komiseri kominale cyangwa provinciale cyangwa uwundi wese umutekano ni wa twese turaba twese muzovuge ngo ni wa colonel ngaho onya atwara akarere ka ni twese abasaneri muri mamaze kuronka ama message menshi sivyo bijya abashobora zone murayaba bijya mu shobora zone ambire kungene n'ababiri kungene bipanga kuby'umutekano musanteri bazi ko bavuganye neza n'abashobora zone biwe n'inge byaje mujyamo mu shobora zone biwe atubwiye muruta bega izone yo ngaha hafi y'umukanza yitwa buye ni muruta nyene yo zone mutawara ni hari ina mnashobora zone bawe hiyaje. Umushikiranganje mu byo ajejwe harimo umutekano Martin Neretse. Amajambo ya Martin Neretse akaba atandukaniye n'ayamaze imisi avugwa n'umukuru w'igihugu ca leta iharanira intwaro rusange ya Kongo Felix Tshisekedi, aho wewe ahambavu yo gushira mu majwi umukuru w'igihugu c'u Rwanda yamenyesheje ko atsinze amatora yabaye ku igenekerezo rya 20 Kigarama mwaka wa 2023 atakindi azokora atari gutera u Rwanda. Amajambo yerekana ko Uburundi bushobora gupfunga imipaka yari yatanguye kuja ahabona mu kiganiro mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije abanyagihugu ari mu ntara ya Cankuzo aho yasozera umwaka wa 2023 yagirije igihugu c'u Rwanda ko kibitse kigaburira gitanga inyigisho za gisirikare, mbere we yavuze ngo inyigisho zo kwica Gwirede Tabara vuga nawo ko uri mu gihugu gihanira intwaro rusange ya Kongo. Igihugu c'u Rwanda kikaba caciye gisaba Uburundi cisha mu nzira za diplomasi ikibazo c'umubano wa bene Uburundi. Tubamenyesha ko Uburundi bwarungitse abasoda barenga 1800 muri leta iharanira demokarasi ya Kongo mu ntumbero yo gufasha isoda cawo FARDC na FDLR, umugwi ugizwe n'abakoze ihonyabwoko ryakorewe Abatutsi mu gihugu c'u Rwanda
mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo icenda na kane na mayimayi kurwanya umuhari M23 sanzwe urwanya intwaro ya Felix Tshisekedi. Mwomenya kandi ko igihugu c'u Rwanda kitatevye kugira ico kivuze kuri iryo fungo ry'imipaka, aho camenyesheje ko caguye mu gahundwe cumvise mu maradiyo n'ibimenyesha makuru ko Uburundi bwafashe ingingo bwonyene yo kugara imipaka, ingingo ihonyanga amategeko umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko ubwirako, nk'uko tubisoma mu itangazo ryasohowe na leta y'u Rwanda. Mwebwe mwumvise ano makuru mushobora kugira ico muvuze muri commentaire, tanga ivyiyumviro vyanyu. Aya makuru mushobora kuyasanga no ku rubuga rwacu www.itaraburundi.com hamwe n'izindi mbuga dukoresha. Turavye bimwe bagiye bavuga abandi mu makomantere, bamwe bavuze bati Burundi kubona bwashoboye bwugaye kandi imipaka nuko bufise ubwoba yuko FDLR bubitse ishobora kubakwegera. Abandi baravuga bati kubona bugaye imipaka nta kintu na kimwe bishobora kugira abategetsi bo mu Burundi, kuko bobo barafise ivyo barya, ahubwo abagiye kuhagirira ingorane n'abanyagihugu. Rero muravye byari bimaze iminsi bivugwa mu Burundi, aho amajambo yari menshi cyane avuga ku ijambo ry'indagara. Indagara rero zabaye indagara muri no minsi ku mbuga zitandukanye, aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariko asozera umwaka we yavuze yuko igihe bari buguruye imipaka abanyarwanda bagiye bakaraba indagara, bakarya indagara, imikeke, ngo bakarabona Tanganyika. Abanyarwanda nabo mu makomantere bagira ku marezo sosiyo bavuga bati aho aducurira indagara, mbega twebwe nta kivu dufise, nta rake dufise ya kivu. Abatari ko bari bashavujwe n'iryo jambo, ariko bimwe tubona yuko bishobora kugora abarundi bahanye imbibe n'igihugu c'u Rwanda nuko hariho abahora baja gusumirayo kaja kuronderayo ubuzi. Reka dufate nk'akarorero nk'umutaxi vero waho iyo agiye gukorera nko mu gihugu c'u Rwanda arashobora kuba yobika amafaranga nk'ibihumbi 5 ku munsi. Ibaze rero nko mu minsi 30 ashobora kuba afise ibihumbi 150 y'amanyarwanda. Ayazaye mu Burundi acaronka ibihumbi 540 ku kwezi, kandi aba yariye yanyoye yarisha inzu. Tubibaza rero nk'umuntu yahora agenda kurondera y'akazi ari nk'umutaxi vero, abone tuvuze rero abantu baba bafise amadiplome bobo baba bahembwa menshi. Tufata rero nk'umuntu yimba amafaranga aruta ayo umuntu yaronse decret presidentiel, kuvuga umuntu yagimwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Hatwovuga nk'abamusanteri, tukavuga nk'abakonseye batari bake, ni bakeya bashobora kuba bashikana ibihumbi 500 y'amarundi. Ibiciro biguma biduga, abatari bake babonye ko hariho n'ibiciro by'ibigori byaduze, aho byavuye ku gihumbi bikaja ku 1700, 1800. Ibije akaba ari teori, ahubwo mu minsi iza ibigori bukashobora kuzoba bigurwa amafaranga 2500. Rero nshuti bagenzi, namwe muvuga ico mubibonamwo mu gihe imipaka yobandanye ipfunzwe. Ikindi naco nuko mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko nk'uko Uburundi bwahunyanze amasezerano bugira ko muri Afrika y'ubuseruko, birumvikana yuko Uburundi rero bwari busanzwe buvugwa yuko butakotiza neza muri Afrika y'ubuseruko, bidashaka kubworohera ko babana neza iyo habaye ingorane hagati y'ivyo bihugu. Nk'ibiriko biravugwa yuko umukuru w'igihugu c'Uburusiya azoza mu Burundi mu kwa kane k'uyu mwaka, akaba ico gihugu ca mbere azoba agendeye ca Afrika kuva ngira ngo yitoje kuba umukuru w'igihugu muri no kiringo arimo. Ivyo vyose ni ibintu tudashobora gushikira ngo tumenye ivyo ari vyo. Nk'abahinga twavuganye baravuga yuko ari message azoba atanze Burundi bushobora kuba bwikanze ko bushobora gufashwa n'Uburusiya guhabwa ibigwanisho bikomakomeye, kuko babonye yuko tudababo barinda muri Kongo ariko bakabura ibikoresho. Ico gihe rero mugabo hakashobora kuba ho kwaduka nk'ingorane cane ko bivugwa yuko abasoda barungikwa mu kurwana na M23 bashobora kuba ari bo mu bwoko bumwe bavanze n'abandi bahoze muri FNL utavuga rumwe n'ubutegetsi buri mu Burundi. Hari rero byinshi rero abantu bashobora kwibaza kuri iyo migenderanire icipfungwa kw'inabukwi, ariko ahanini benshi babona yuko uzogira ingorane n'umunyagihugu mutoya, kuko perezida wenyene yavuze ko afite amatoni 5 y'ibigori n'anire n'ibindi.
avuga ko ubukene atanamwe ubwumvira urumva ubwo wewe ashobora kubandanya abaho nubwo imipaka y'ubupfunze. Namwe rero mugira ico muvuze ko mubibona, ariko vyari kuba vyiza ibihugu bibanye neza vyo muri Afrika y'ubuseruko bigashobora kuba byoja mu migambi y'iterambere. Murabona nk'umuyaga nkuba bari bubakiye hamwe baraje ya Rusumo yaheruka kugururwa bifata kibanza nyene bapima hamwe, rero hociye hakorwa n'iyindi migambi minini nk'imwe bavuga y'indarayi, akakorwa n'iyindi migambi minini nko gukoresha ifaranga rimwe. Ni vyinshi cyane nko gusabira imfashanyo hamwe, Burundi bwociye butera imbere. Ariko busubiye inyuma mu njyane z'ingwano zitafatiye, abanyagihugu nibo bashobora kuguma babandanya bagira ingorane. Namwe mubibona gute? Ndabasabye commentaire hamwe n'amashare menshi kugira ngo abantu bagire ico bavuze ko benshi. Murakoze, naho utaha mwari kumwe na Jerome Kazabukeye nk'uko bisanzwe. Murakoze cyane.